Bavokanyi muri ino ndwi naho turabayagira ku bijyanye n'umuntu bita Melikisedeki. Muramuzi, muramwumva muri Bibiliya. Turafite n'indirimbo nyinshi baririmbamwo bavuga Melikisedeki. None Bibiliya ivuga ko iki? Naho ari umuntu akomeye cyane muri Bibiliya, mu bwuzure bwa kera, Melikisedeki avugwa mu bisomwa bibiri gusa. Ahantu hambere tumusanga na mu gitabo cy'Amamu ku kigabane cya 14, aho Aburahamu yari mu ngwano n'abami bo muri Mesopotamiya. Aburahamu akaba yaragize isezerano n'umwami wa Sodoma kugira ngo bashobore kurwaniriza hamwe abo bami bari babateye. Sodoma ntihari bwatikizwe na wa muriro wava mu ijuru. Ariko bariko muri kino bisomwa buno nyine bakiriko baravuga ibijeye n'iyo ngwano, Bibiliya ica itwereka Melikisedeki ashitse. Amamuko 14:18. Melikisedeki nawe umwami wa Salemu akaba yari umuhereza nkuka w'Imana rudasumbwa, yamusanganije umukate n'umuvinyu. No kuvuga yasanganije Aburahamu avuye muri iyo ngwano, avuye gutsinda mu bami bari babateye, amusanganiza umukate n'umuvinyu. Igituma Melikisedeki ari muri kino kibanza nuko bashatse kumugeranya na Aburahamu, canke bashatse kutwereka imigenderanire iri hagati y'abo bantu babiri, kugira ngo uko ari babiri bombi batwereke uruhara bafise, uruhara rudasanzwe haba mu kwemera no mu migenzo ya Isirayeli. Aburahamu akaba nk'umusekuru wa mbere wa Isirayeli kandi umusekuru mukuru. Melikisedeki nawe akaba umuntu yatumye ibanga ry'ubusaseredoti ryo guhereza inkuka ribaho ryemezwa gushika naho mbere rimwitirirwa, ngo tuza kubibona mu gisomwa ca kabiri aho tumusanga bariko baramuvuga. None Melikisedeki ninde? Izina ryiwe risigura iki? Ijambo canke izina Melikisedeki risigura ngo Tsedeki niwe mwami wanje. Tsedeki naryo bica vyumvikana yuko aba ameze nk'umuntu, kuko niwe mwami wanje. Uwo mwami ninde? Ariko Tsedeki ubwayo risigura ubutungane. Tsedaka ni ukuvuga ubutungane. Tubifashe rero yuko Tsedeki yoba ari umuntu, byoca bisigura yuko iryo zina ryose risigura ngo ubutungane niwe mwami wanje. None uwo butungane ninde? Mu gitabo ca Yozuwe kigabane ca 10 niho batubwira umwami yitwa Adonitsedeki, yari umwami wa Yerusalemu. Mushire mu mutwe yuko kino gitabo ca Yozuwe kivuga ingene abana b'Isirayeli bagerereye muri ico gihugu bavuye mu Misiri. Yerusalemu yari isanzwe iriho, ariko ntiyari bwabo mu wa mukuru wa Isirayeli nk'uko bizoba mu nyuma Dawudi amaze gutsinda abandi bami n'abandi bantu bose bari barahagerereye. Ico gihe ico rero rino zina Adonitsedeki ridufasha no gutahura ko Yerusalemu muri ico gihe yariho. Nitwugarukira ngaho gusa kubera ko uno muntu wavuze ngo butungane niwe mwami wanje, tukaba tuzi yuko Imana ariyo ntungane ya mbere. Biratwibutsa yuko rino zina ritwibutsa ko Imana ariyo ntungane ya mbere, kandi ko uwo butungane batubwira hano ariyo Mana, kandi yaba Melikisedeki yaba na Aburahamu basenga. Hanyuma kandi mu Mamuko igabane ca 14 batubwira ko Melikisedeki yari umwami wa Salemu. Shalom, amajambo murayumva, byose nta kindi bishaka kuvuga atari Yerusalemu. Birumvikana rero ko Melikisedeki bashatse kumugeranya hano n'uwo mwami wa Yerusalemu. Kira noneho mu mazaburi amwamwe nk'izaburi ya 76, Shalem ni citerano ca Siyoni. Siyoni nayo ikaba ari Yerusalemu, umugwa mukuru wa Isirayeli. Hano mu gitabo c'Amamuko batubwira ko afise umukate n'umuvinyu, vyibutsa nyene ibanga ryo guhereza inkuka. Vyongeye kandi yitwa umuhereza nkuka w'Imana rudasumbwa, El Elyon. Bishaka kuvuga yuko mu vy'ukuri Imana yo hejuru, Imana yo mwijuru. Ariko birumvikana nyine kuko iyo Mana asenga nta yindi Mana yoza yisumba. Iyo Mana Ibrahimu asenga nta yindi Mana iri hejuru yayo, Imana rudasumbwa. Iyo nayo ikabirangwa nuko ariyo yaremye isi n'ijuru, uko muri Bibiliya hari amazina menshi. Nuko igisomo ca kabiri
dusangamwo Melikisedeki ni mw'Izaburi y'Ijana na 10 aho bavuga ngo umukama yarabirahiye kandi ntazokwisubirako uzokwama uri umuherezankubwa nka kumwe kwa Melikisedeki. Inyigisho rero dukura muri bino bisomwa bibiri, inyigisho ya mbere nuko Melikisedeki tumuravye adufashe gutegera ibanga canke imbere ibango ry'ubuherezankubwa. Ubwa kabiri akibutsa kandi gutegera ibijanye n'imperezwa, no kuvuga icicumi c'ivyo umuntu wese atunze muri Isirayeli yategerezwa gutanga ngo bifashe isengero y'i Yerusalemu, nkuko tubibona mu gitabo cyo guharura ikigabane ca 18 akarongo ka 21 bavuga ngo ehe bene Levi ndabahaye icicumi cose gitozwa muri Isirayeli ni ntoranwa ku bikorwa vyabo bakora mw'ihema ry'ibonaniro. Hanyuma rero kubera ko Melikisedeki ariwe yahawe ubwa mbere bavuga yatanze nk'uko ubwa mbere, ariko cyane kubera ko Aburahamu ariwe yakiriye, ariwe yatanze iyo nkuka akayihereza Melikisedeki, Melikisedeki ameze nk'umuhereza nkuka w'umusaseredoti, Aburahamu nawe akaba ariwe atanze ico c'icumi, iryo shikanwa, iryo kori. Bisigura rero ko n'abamukurikira bose bitwa yuko ariwe mukuru wabo mu kwemera, nabo bategeza kumwigana kugira ngo bashobore gutanga ico c'icumi, nkuko tubibona mu gitabo ca Nehemiya igabane ca 12:44 canke mu gitabo c'umuhanuzi Malakiya igabane ca 3:8 gushika 10, aho hari abantu batanguye kwidodomba canke badatangana umutima. Ariko Aburahamu ariwe tuvuga ngo niwe mukuru wacu mu kwemera, sokuru wacu mu kwemera, yaratanze ico c'icumi, natwe abo bana b'Isirayeli nabo bategereza kumwigana nkuko ari wenyene ari umuvyeyi wabo. Mu gusozera, naho Melikisedeki tubona mu buzure bwa kera aboneka mu bisomwa bibiri gusa, ni umuntu akomeye kandi yadusigiye iragi ridasanzwe no mu kwemera kwacu. Vyongeye no mu bitabo bitinjiye muri Bibiliya, haba mu bitabo vya Qumran, haba mu mayago yanditswe n'abanditsi b'Abagereki, haba mu gitabo ca Enoki n'ahandi, tubona ko yabaye umuhereza nkuka yavutse imbere nuko yasegenya ya Noe iba, akavuka avutse ku mugore gusa ata mugabo, ngira ngo hano arico bibabwira, kandi akaba azogaruka ngo gushinga ibanga ry'ubuhereza nkuka. Ibi nivyo dusanga mu bitabo bitari muri Bibiliya, ariko bidufasha gutegera neza ingene ayandi mayagwa avuga kuri Melikisedeki amubona canke yamufashe afatiye ku byo dusanga muri Bibiliya. Mu bukuzuri bushasha hoho biragaragara ko mw'ikete ryandikiwe Abahebereyi Melikisedeki agereranywa na Yezu, canke Yezu agereranywa na Melikisedeki kubera ko Yezu ariwe muhereza nkuka, mbere umuhereza nkuka mukuru w'isezerano rishasha, kandi batubwira ngo ntagira se, ntagira nyina, ntagira mamuko, ntagira itanguriro ry'imisi, kandi ntagira iherezo. Uwo ni Melikisedeki batubwira ibiranga kandi umuhereza nkuka mukuru Yezu Kristo. Bisubiye kandi kubera ko umukate n'umuvinyu vyashikaniwe muri kuno guhura kwa Aburahamu na Melikisedeki, bitwibutsa n'ubu ibyo dukoresha, ibimenyetso dukoresha n'ubu mu guheza amasakramentu, cane cane isakramentu y'Eucharistia. Ndangiza ndababwira ko no mu migwi y'abantu benshi, ariho imigwi myinshi y'abamwitirira, hari nk'abita abarasta. Melikisedeki nawe nyene bamubona yuko ari umuntu akomeye, kuko kuri bo ngo hari abantu batatu Imana yaciye ko mu kwigira umuntu yimenyekanishije mu mubiri wabo. Abo nabo bavuga ngo ni Melikisedeki, ngo ni Yezu, n'umwami wa Ethiopia yitwa Haile Selassie. Urumva rero Melikisedeki tumubona ahantu habiri gusa mu bwuzure bwa kera, ariko inyigisho tumukuraho haba ku bijanye no guhereza inkuka cyangwa ku bijanye ni gufasha igisenge c'i Yerusalemu, imperezwa, amashikanwa, tubibona ariwe bica kugira ngo tubisigurirwe neza, gutyo ibyo amamuko, igitabo cy'amamuko kitubwira kuri Aburahamu kujanye no kwemera
tukabifatanya n'ivyo ico gitabo nyene kitubwira kuri Melikisedeki ku bijanye no gushira mu ngiro uko kwemera nyene. Murakoze.